Reka dutangure filime yacu nkuko tuyitanganye n'umugabo w'imitwe ibiri. Uyu mugabo yarafise imbuto z'ibiharage yazitaye hasi mu butaka ahita atangura kumera ibiharage binininya. Uwo mugabo yahise atanga itegeko ingabo ziwe z'amajitu n'ibigabo binininya by'ebijeya biba ku yindi isi. Yahise atanga itegeko bibyurire kuri vya biharage kubera uburemere bwano majeya bwano majitu byahise bitangura kumanuka munsi. Bino bijitu bigiye kwataka isi byahise vyitegura kugira bigende kwa dagisi biciye kuri zino mbuto z'ibiharage. Ico no gusaba coco ntiwibage kuri subscribe, like na share kuri runo rubuga rwacu filime ngufi kugira utozurironkera ifilime ngufi kandi ziryoshe zimeze neza cyane. Reka duhabwe inkuru ya majitu ama ya majeya byageze gute. Kera cyane abamonko bakoze imbuto z'uburozi, ibiharage by'uburozirozi, bari bashaka kugenda mu ijuru kugira ngo bashobore kuraba Imana nyamana. Abamonko batanguye kurira ku giharage bari bateye, ariko bageze hejuru Imana nayo bigeze babona, ahubwo basanze isi y'amajeya, isi y'ibijitu, ibigabo bininiya cyane. Ibigabo bininiya bikimara kubona abana b'abantu byarishimye cyane, birabitegereza birishima. Byahise byururukira kuri ca giharage abo bamonko bari bateye, hanyuma byururuka bija kwisi, bitangura kubomagura amazu, bitangura kwiba ubwami, vyiba amabuye y'agaciro, ibintu byose, inzahawe, imikufe, ibintu byose by'agaciro. Ibijitu biriba, ibijitu byatanguye kwiba biriba, abantu bose bitangura no kujya inyama z'abantu. Abantu batangura kwikanga cyane, ibigabo byaraje biriba birasahura. Abagabo ikintu bace bakora, abana babana ikintu bahise bakora, bahise bafata ijitu rimwe amikijiya kimwe barashica bahita bagisokoramwa umutima, bace bakora ikamba awe urugori nkoko dukunda kuvyitwa mu Kirundi. Ugo rugori barukoranye na wa mutima wa cakijito. Umwami yahise yambara iryo kamba, bihita bituma ya majitu ashobora kuyakontorora. Uyu ikamba bakoze umwami akimara kujyambara yahise aronka ingufu zo gusubiza vya bijitu. Ibijitu byarababaye kimara gusubizwa hejuru. Umwami imbuto zari zasigaye yahise azibika, ariko akimara gupfa bahise bamuzirikana na za mbuto z'ibiharage zasigara. Zimbuto twabonye nizo zishobora gutuma umuntu aduka akaja mu ijuru. Hanyuma umwami akimara gupfa za mbuto barazimuzikanye. Hanyuma inkuru iciba inkuru. Izo nkuru bakunda kuzibwira abana bakabasomera inkuru yuko hariho amajitu yabayeho, ariko batangura kubifata nk'inkuru, ariko yari inkuru ya nyayo. Hano batwereka umuhungu muto yitwa Jack. Barimo baramusomera iyo nkuru, batwereka wa musore yitwa Jack yarakuze, yaragiye gushora ama kuguza ifarasi yiwe kubera bari bafise inzu yarononekaye, bafise n'ubukene bwishi. Umujomba wiwe ama anko wiwe yamubwiye ati rero wa muhungu we genda uguze no farasi n'umukogo turiko, hanyuma ugende ibwami babikugurira. Ariko umusore akigera ibwami yasanze hari kirori cabaye. Akimara kugenda muri ico kirori haheze kanya yabonye hariho imboregwa ama abagabo basinze barimo baracokoza umukobwa. Uyu muhungu Jack nayo yashoboye kuvyihanganira, yashagenda gutabara umukobwa, ariko bine bigabo byarababaye bihitemo kubita ingumu. Haheze akanya bihita biramwunamira. Jack yibaje ko ari we vyunamiye, kumbe hari umuntu yarari inyuma ya Jack afise inkota ndende cyane. Wa mukobwa kumbe Jack yaraje gutabara no mukobwa w'umwami. Umukobwa bahise bamutwara. Jack yarumiwe cyane, yarazi ngo bine bigabo bifukamiye we, kumbe ujya mukobwa n'umusanzwe ari gikomango macibwami. Kuri ivyo rero abasirikare bari baje kumutora umukobwa kugira bashobore kumusubiza iwabo. Umusore yarumiwe cyane, hanyuma umukobwa bahita baramutwara, abasirikare bamutwara iwabo. Umusore yahise ageze imbere araba yafisa farasi yiwe, asanga umukogoteri yaje kuguza bawivye, hasigaye ifarasi yonyine. Wa musore Jack yahise atora ifarasi atangura gutembera, ariko arimo aratembera hari umumonki yahuye nawe n'umugabo w'umumonki w'agahara. Yatanguye kuvuga ati rero umusore nari nkene iyo farasi yawe, ariko umusore acavuga ati no farasi ndayiguza, ariko ndayiguza amahera makeya, ushobora kumamahera. Ariko n'umumonki yavuze ati nta mahera afise, ariko tora bino biharage bifise ububasha buhambaye cyane kandi biranazimvye cyane. We ntizi iyo farasi gatoya nihungire kubera abasirikare barimwo baranyirukanza. Ni nkaho no mumonki hari ikintu kibi asanze asize akoze, niyo mpamvu ashaka guhunga. Ariko n'umungu yari yumviye ntangi farasi yanje kuduharage dukeya. Hano nisha tumenya yuko zino mbuto zino mbuto z'ibiharage barimwo baramuha no musore ni za mbuto z'ibiharage zimwe za kera, zimwe bahambana n'umwami. Bisa nkaho hari abagizi banabe bari bashatse kwiba zino mbuto. Uno mumoki rero yaciye afata umwanzuro wo kuzitorokesha.
hanyuma no muhungu Jack yarimviriye nange ifarasi yanje kubera ibiharage. Hano nabatwereka ibwami hari umusirikare mukuru umusirikare asanzwe ari umusirikare wo muri uno bwami yaraje asanga imbuto zamaze kwibwa, ariko aravye mu kintu cupacu mu kintu kirimwo amashugwe hano aragifundurura asanga ikamba ririmwo. Wa mumanki ni nkaho yivye imbuto z'ibiharage, ariko ryakamba umwami yakoresha asubiza yamajiya hariya mu ijuru ntabyo bigeze batwara. Bahise batanga amarembo y'ubwami yose ko agomba gufungwa kugira umuntu yivye imbuto ujya mu manki ntashobore gucika. Umumaki yuri ifarasi ya wa muhungu Jack ahita aragenda. Tugaruka ino muhira wa muhungu Jack ageze mwa mujomba wiwe wa uncle we tanga kumubwira ati ugomba kumubwira yuko duharaga ariko wazanye naguhaye ifarasi n'umukogo tuzana duharage wa mujinga we uduharaga tudashobora no kugura amahera ngahe. Ariko wa Jack rimwe aratura zambuto kubera so we kuri wa uncle we yari yazimenya hari urubuto rumwe rwaguye hasi, ariko n'urubuto ntabwo yarazi ko ruza gushobora kugira ibintu vy'ivyago byinshi cyane. Tugaruka kuri wa mukobwa, uyu mukobwa ni cage komago mumwe yahura na Jack bamwitwa Isabelle. Yaje kubwira so wiwe kubera so ashaka kumushingira umugabo amusumvya imyaka n'umugabo yitwa Roderick. Kuri ivyo rero n'umukobwa ntashaka kubana n'uno mugabo yitwa Roderick nubwo umwami ashaka kumushingira. Umukobwa yahise atoroka mu ijoro, ntashaka yuko umwami ashobora kumushingira uyu no mugabo biswe Roderick. Umukobwa yatanguye kugenda, ariko arimwe aragenda imvura yaraguye, imvura igwa ari nyinshi, aca arondera ahantu ashobora kugama. Hari akazu yabonye aca aragenda kugama muri ako kazu, imvura yemwe iragwa ni nyinshi. Kombe ako kazu agiye kugamamwo gasanzwe kabamwo wa musore wacu Jack akimara kubona umukobwa yaramumenya atangura kwibuka yuko ari wa mukobwa yatabara akabona abasirikare bamutwaye. Batanguye kuganira kubera ubu bwiza bw'umukobwa. Uno muhungu Jack yaguma yitegereza umukobwa cyane avuga ati icuge kirandendeye, ariko imvura kujya kuntu iterigwa ino nzu yaba Jack nayo ikaba iva, amazi yatanguye gutemba aja kuri gwa rubuto kwigiharage rutangura gusohora imizi. Bumvise inzu irimo iratigita, bumva umutingito inzu irimo iratingita. Hezo kanya harama gwaro cagiharage cyahise gitangura gukura gihita gitangura guterura akazu. Umukobwa kubera urunugore rwamuguye ko bituma adashobora kuvamo ngave muri iyo nzu. Jack nawe igiharage gihita kimurusha hanze kiramusohora, ariko yashoboye kurira agenda kugira ashobore gutabara umukobwa w'ibwami. Hari igiharage cyarakuze cyane kiguma kiduga hejuru mu birere. Umukobwa yahise arondera uburyo yugururira uno umuhungu Jack acarinjira. Akimara kwinjira muri kakazi, ariko yahise agwa hasi, ahita afata ukuboko kwa wa mukobwa yitwa Isabelle cyagikomangoma, ahita arakoroka kubera igiti cyari kigeze kure, ariko yatabawe n'amashami kubera yaje ari boma ku giti. Yavyutse mu gatondo abona umwami hamwe na generali n'ingabo nyinshi barimwo namaze ati umukobwa w'umwami ari hehe. Umuhungu yavuze yuko umukobwa w'umwami yamaze kuduganwa na kino giharage cakuze mu buryo bw'ibitangaza. Umwami yahise atanga itegeko abasirikare burire bagende kurondera umukobwa wiwe. Baragiye urugendo rwari runini cyane, iyumvire kuva ngaha kuri yesi uja ku yundi mubumbe, urugendo rwari rurimwo ibibazo byinshi cyane. Batanguye gukatakata n'imigozi kugira bamwe basigare kubera imigozi babona umengo iribuze kubacikana. Barashitse kuri uyundi mubumbe. Uyu mubumbe ico batazi ni wa mubumbe bahora basoma mu bitabo bavuga yuko hariho amajitu amajeya yatatse isi. Ariko bari mu nzira, wa musore yitwa Jack yafashwe ni wa mugabo yitwa Roderick. Uyu ni wa mugabo agomba kuzorongora umukobwa w'umwami. Biboneka nkaho ari umugambanyi. Yatanguye kuvuga ati ibiharage byasigaye kubera kino giharage cyameze kiri mu nzi wawe, biboneka ko ibiharage byo bifise. Jack yahise amuha ibiharage byose, ariko wa mugabo akimara kugenda tumenye yuko Jack yisigarije igiharage kimwenye. Rujya rugabo rwa Roderick yaruhaye ibiharage bigera kuri 5, acasigarana igiharage kimwe bizomufasha. Bageze imbere babonye intama, babona intama baca birukanka kugira bashobore kuzifata, ariko hajya barimo barirukanka kuri za ntama bahise bagwa mu mutego. Bisa nkaho uyu mutego wari watezwe n'abantu basanzwe baba kuri inosi, batanguye gukatakata imigozi. Na wa mugabo, uyu mugabo ni generali mukuru bamwitwa Raymond, yaje kugira ashobore gutabara. Ariko haize umwanya hari meeting to mwishamba, bumvise
bahise batangura kubona inyoni ziguruka, batangura kwikanga bavuga ati kino kintu kije ni giki, bimereka nkaho ari kintu kibi kije, ariko bamwe bari bagoye mu mutego barashoboye kwikura muri wa mutego, hanyuma bumva imigirigi y'ikintu, yani ikintu gikandagira, baca bagenda kwinyegeza kyo umuntu arondaho inyegeza, babonye ukuguru kunininya, babona ikigabo cy'igijito kinininya, yani kingana n'urutoki, ubone bangana n'urutoki rwaco, urugabo rwaco kuraba umutego wabo kugira rabe ko umutego waba wafashe, ruravye wasanze atakintu kirimo ariko rucarutura gatama, intama rohita rurayiga, bose barikanze. Kumbe gwa Rujitu wari gwamaze kubona umusirikare umwe muri babandi batatu, abandi baciye ku rundi ruhande, bahise rukubita intambwe zitatu, wa musirikare ruhita ruramufata Jack yumigwa araraba. Wa musirikare mukuru yitwa Elmont yahise agenda kugwanya runo Rujitu nawe wa mugabo gwafashe watanguye kumwitegereza neza, rubona n'umwana w'umuntu, rutangura kumwimotereza, ruvuga ati iyi ni nyama ije, hajya rugomba gutamira wa musirikare Elmont yahise aza kugira ashobore gutabara umusirikare mugenzi we, ariko yahise kubitwa umugere na cya kigabo cy'ikijito. Kino kigabo cyahise kibona yuko ariho abana b'abantu baje kubatera kwisi yabo, wahise ruvuga ati rero reka ngende gutwara ibukuru ntware mvuga yuko twamaze gutegwa. Wahise rubafatira uburyo bw'abatwaye wa musore wacu Jack yahise atangura gukurikira kwa Rujitu kugira ashobore kumenya y'amajitu ahantu asanzwe aba. Hano batwereka wa Jack yarageze ho atangura kubona ivyo yasoma mu bitabo, nivyo atangura kubona umengo ni gisagara kibamwe ibintu binini cyane. Hano naho tugaruka ku ruhande wa mugabo yitwa Roderick yajanye n'abandi basirikare batatu kubera baciye ku rundi ruhande kugira bashobore kurondeza wa mukobwa, wibuke niyo mission yabazanye, ariko bahise bagambanira umugabo umwe bari kumwe. Wibuke no mugabo Roderick afise umupango wo kugambanira umwami, ashaka kumukura ku ntebe y'ubuyobozi. Bahise bafata umusirikare umwe baramwica kugira basigara ari babiri kubera bahuje imipango, ariko haheze akanya hari ikijutu cyaje gita gitora akagabo kamwe kari kumwe na Roderick ahita urundi rugabo rw'Urujitu ruvayo bihita biramuzingira. Wa Roderick ikimi yakoze yahise akurayo ryakamba, yahise akurayo ryakamba. Tugaruka ku rundi ruhande kubera ibyabaye ngaha ntabwo bigeze babitwereka, reka tugaruke ku rundi ruhande. Batwereka wa mukobwa Isabelle, wa mukobwa w'umwami, ibijitu binini birimwo bimubaza yuko ashobora kuba yazananye n'abandi bantu kuri inosi, kubera birazi hari inzira ishobora kuba yazanye n'umukobwa, kubera no mukobwa nta mababa afise. Bino bikaba byatanguye kuvuga ati dushobora kuba twatewe n'abana b'abantu, kubera nta kuntu yimvira ko no mukobwa ashobora kuba yageze ngaha kandi no mukobwa nta mababa afise, bimoneka yuko hari inzira yabazanye. Haheze umwanya kwa Rujitu rumwe gwafata b'abasirikare babiri wahise rubazana, kino kigabo cy'imitwe ibiri gitangura kubabaza ibibazo kivuga ati mwaje gute, ariko baranse kukibwira. Kino kigabo cyahise gifata umusirikare umwe gitangura kuvuga ati niye nzira yabazanye, biboneka nkaho bino bijitu bishaka kumenya inzira yabazanye hanyuma bije ku isi bishobore kugirana kwa Dakisi. Wa mugabo akimara kwishura nabi kino kijitu cyahise kimujya, ariko haheze umwanya wa mugabo Roderick yaje yambaye ryakamba atangura gutegeka bya bijitu. Wibuke umuntu yambaye rino kamba ashobora gutegeka bino bijitu ikintu cyaje cyose ashatse. Ibijitu yatanguye kubikontrola, atangura kuvuga ati rero bisabwa mwitegure mwambare ingwano z'ibigwanishwa kugira tugende gutera isi, kubera nkeneye isi tugende kuyitera, shaka mbe umwami wa bose. Biboneka yuko ujya mugabo Roderick afise umupango mubi, ashaka kuyobora isi yose akoresheje bino bijeya. Hano natugaruka kuri wa musore wacu Jack arimo araturuka, arimo aragenda kurondeza umukobwa. Wibuke na bagenzi biwe bafashe, yaciye ahantu hari ubutunzi bwinshi, ariko siyo ntumbero yiwe, aca ahantu hari amayira menshi cyane. Atangura kumva ijwi ry'abantu bagenda baravuga kumba arafite ni wa mukobwa Isabella bashize mu kantu babahaye umutetsi, babahaye umutetsi kugira agende kubateka. Wa musore yitwa Elmont umwe w'umugenerale bamushize mu gacapati hamwe n'izindi ngurube kugira bashobore kumujya. Wa mukobwa nawe Isabelle bamufungiye ahantu. Wa muhungu Jack yaheze aza kugira ashobore gutabara uno mukobwa. Umukobwa yarishimye akimara kubona uno muhungu, ariko acavuga ati banza utabara ujya muhungu Elmont kubera ari buze guhava apfa. Batwereka wa musore Jack yahise agenda muha imbugita, ariko rya jitu yatanguye gutura ibintu bimeze nk'ibisongosongo ricumitamwo. Wa musore Roderick yagize imana, baca bakubita mu maguru, ntabwo bigeze bakubitamwo bya bisongo ngo babimukubitamwo mu magarama babikubite mu nda. Wa rugabo rwahise rubatwara rubashira mu gicanirizo kugira nyene rushize gushobora kubajya, rwahise rugenda kuboza. Batwereka n'umworokata imboga
ruvuga ku bukoryo bwinshi wahise rutora wa mukobwa Isabelle kugira rushobore kumukata nyene nawe rumugira inyama kubera barugiye ruteke. Wa musore Jack yahise agenda atora ikibugita ahita rukubita hejuru ahita aragwinenekera ko nyene mu mutwe kubera runo rugito ubwoba wahise gwiboma ku rukuta ruhita rurapfa. Jack niwe muntu wa mbere yishe urugito bahise batoroka kugira bashobore gusubira iwabo kubera umukobwa yari yabazanye niyo diri yari yabazanye baciye bashaka gusubira muhira, ariko bageze mu nzira basanze inzira bari gucamwo hariho ikijito kiharyamye bisa nkaho wa mugabo Roderick yagiye gutangiriza ikijito kugira gicunge. Ico kijito bahise bakizanira inzuki. Wa musore Jack ahita abwira Elimont acafungurura ikasike ya gwa rugabo rurinze bahita bashira ku cagitiba cinzuki, hanyuma gwa rugabo baca bagenda barabe ibiri buze kuba. Urugabo rwara vyose ruguma gwikubita ku gikasike rutazi ibintu birurimwo rwibuka gukura inkofera ariko inzuki zamaze kurujya hasigaye uruyuki rumwenye. Runo rugabo rutangura gutegwa ubwo bana gwa ruyuki byahise bituma gwa rugabo ruhita rugwa, bose baca barahaguruka baratwenga. Gwa rugabo gwahise rutibuka nyene rugiye gutibukira ku isi. Hano abatwereka wa muhungu Jack ni nkaho yatanguye gukundana n'uno mukobwa Isabelle. Uno musirikare Elimont yaciye avuga ati rero kubera ujya mugabo Roderick yamaze kuba umugambanyi jengiye kuba ndamushira hasi nawe Jack rabo tware umukobwa umutware mwaso wiwe. Hano abatwereka abamonko barimwo barasenga baravye hejuru hari ikintu babonye kirimo kiratibuka kumbe ni gwa rujitu rumwe gwakuruka. Bose begeye kuraba n'umwami nawe bwiwe yaratangaye kubera inkuru z'ibijitu amaze bice bahora bazisoma mu bitabo, noneho ikijitu bose barakiboneye. Umwami akimara kubona kibijitu bishobora kwataka inosi yacu yahise ategeka yuko kino giharage bashobora kugitema kugira bijya bijitu nibuze kucururukirako. Yahise aheba n'umukobwa wiwe akura ikintu c'ubugabo. Hano naho ku ruhande batwereka vya bijitu vyiteguye vyazana na wa mugabo Roderick kugira bishobore kugenda kwataka isi, ariko wa Elimont yari yagumye ngaho ategereje runo rugabo rwa Roderick kugira ashobore kugwataka. Igitwe kimwe cararubonye, ariko kino gende igitwe kivuga ati we inumire boneka runo rugabo rufise imitwe ibiri ntirukunda yuko no mugabo Roderick abayobora. Wa Elimont yahise yadaka Roderick batangura kugwana batangura kuzihana barakubitana ariko wa mugabo Roderick kakabegi karimye imbuto z'ibiharage zimwe yakajake kahise kamukurukarana barimwo baragwanira mu rutandara ruraho cyakijeto cyahise gitegeka babaripuliremo nyene babomore urutare kugira rushobore kubagwako bashobore gupfa. Biboneka yuko urugero rwabo rw'imitwe ntago rushaka kuyobora, nta muntu adakunda ubuyobozi bana. Roderick arimwe ariyemera kuri Elimont yahise amucumita icuma hanyuma ahita aramumariza. Batwereka vya bijitu ngaha naho vyarahejeje kubomora bikibomora vyahise bikuramwo ryakamba wa mugabo Roderick, hanyuma kwa rugabo rw'imitwe ibiri abari go ruca ruyobora ruhita rwambara ryakamba ruhita ruyobora ibijitu byose ruvyereka yuko ubu ari go rubaye rukuru ari go rubaye umwami. Hano naho musi cyagiharage bahise bagisitura, ariko wa Jack na wa mukobwa barimo barabona yuko igiharage kirimo kirasiturwa. Igiharage cyabuze balance gitangura kwizunguriza gitangura kugwa gitangura gukoroka gitangura kuvayo. Kwa rugabo ruri hejuru kwatanguye kubibona. Hano wa Elimont nawe yahise asimbira ko kuri gwa ruharage. Hano naho ibijito byarababaye shaho inzira yari kubitwara ku isi ihise irimbugwa akakanya. Wa mugabo wa muhungu Jack yahise atabara wa mukobwa ariko habuze gato ngo bagwe ku rusongo naho cyagiharage cyagiye kugwa ibwame. Wa musore wacu Elimont yahise asimbukira mu mazi kugira ashobore gukira. Hano batwereka umwami ahura n'umukobwa wiwe Isabelle yarishimye cyane ahitaza gushimira uno musore yitwa Jack avuga ati rero we twe twakugaye umusivira ariko niwe ushoboye gutabara umukobwa wanje. Ariko uno musore Jack ntabwo yishimiye impembo umwami amuhaye. Nyene uno musore Jack ni nkaho akundana n'uno mukobwa Isabelle bari bamaze gukundana kubera n'igihe bari mu birere nyene barimo baraza ku isi bari batanguye kuja mu rukundo bahana ubuntu bw'ububizi nyene barakundana cyane. Ariko uno musore Jack nuwo mu bakene yahise atanga kagatabo kamwe k'inkuru yakunda gusomera
akanyagwa agaha uno mukobwa kugira ngo uno mukobwa azoshobore kumwibuka. Jack nyene yavuze ati nyene wavutse uri umukene nyene oba uri umukene kweri nyene raba icuki kirancize hano naho gwa rugabo rw'imitwe ibiri gwarakaye cyane aheza akanyagwa atoye kakabege karimwo za mbuto z'ibiharage ruhita rurishima n'urugabo rwahise ruzihuhira rimwe kubera rufise inyota yo gushaka kuja mu kwisi yacu kugira rushobore kuturimbura. Wahise rufata za mbuto z'ibiharage ruzita mu mazi, za mbuto zikimara gushika mu butaka zahise zitangura kumera. Rwarucete rwahise rutegeka ibijitu byose kugira bishobore kurira kuri z'imbuto mbuto z'ibiharage ntizahavure ziduga, ahubwo kubera uburemere bwa bino bijitu byahise bituma bya biharage bitangura kumanuka hasi, bya bijitu bica bija kwadaka isi. Hano batwereka wa musore wacu Jack aravye mu mazi yabonye ibiharage biri kuva mu ijuru, aravye hejuru acabona ibiharage acatangura kwirukanka kugira ashobore kuburira umwami amabwire yuko bya bigabo birimo biraza habonetse ibindi biharage bishobora kuzana abantu kwisi. Hano umusore yahise abwira uno mu manki avuze inzogera. Iyi nzogera ntabwo yabwigere ivuzwa imyaka myinshi ivuze, ariko umwami yumvise inzogera ivuze bose baratangara cyane. Wa Jack nawe yaje kuvuga kumbe yamaze gucererwa, vya bizitu ama vya bijeya yamaze gushika kwisi. Byatanguye kubirukansa, bitangura kwirukanka, abantu bose barahindukiye batangura kubona vya bijitu. Bino bijitu birirukanka cyane bikarusha n'ifarasi, byatanguye gutora abantu bikubitisha inyundo, bitangura kubadaka bigine birabakubitira ku farasi. Na nibikaba by'ibijitu birimo birabirukansa, ari abantu umwe gwatoye ikintu kimeze nka vandaratere rugitera umwami nikambarira mujabo kija kambarira sigara. Kino giti cy'igiharage cyatumye bagera kure kubera cyagabanije umuvuduko wa bijya bijitu. Hanyuma hano nayo ibwami batanguye kubibona, ibwami batangura kwitegura kugira bashobore guhangana na bijya bijitu. Uno mugabo Erimoti yavuze ati rero mwitegure mumene amazi amavuta mu kiyaga kugira dushobore kushiraho uburinzi hakiri kare. Uno mugabo Erimoti yahise ashiraho uburinzi avuga ati mwese mwitegure kurasa. Hano naho batwereka wa mugabo Roderick yahise abwira bose abasirikare kugira barase imyami yaka bayirase muri cya kiyaga bahigiye gushiramwo amazutu. Batwereka umwami yarinje ibwami, ariko inyuma hacasigarayo wa muhungu yitwa Jack, niwe yarasigaye inyuma ari kumwe na bya bijitu. Jack yaraje ariko inzira barimo barayitatanya, barimo barafunga ikiraro. Jack yahise arutsa ifarasi ahita arasimbuka. Ikijitu nacyo cy'imitwe ibiri kigerageje kumukurikira, habuze gato kugira curira, ariko bahise bakirasa imyami igisubizayo gihita kigwa mu mazi. Wibuke kigwa cyaguye mu mazi arimo araka umuriro. Ibindi bijitu runo rujitu nago biboneka ko umengo nagurushaka intebe y'ubuyobozi, ntabwo byagerageje no kumutabara, ariko gwa rujitu gwahise gwicomora imyambi barukubize tangura koga ruja ibwami ruciye munsi y'amazi. Umwami ahagaze ngaho babonye inkengeri, ya nkengeri imwe itigera ivuzwe, inkengeri nini itewe n'ibijitu. Ibijitu navyo byatanguye gukwega gwa rucakiraro kugira ntigihave cyugarirwa, ntigihave cyugwagwa. Byatanguye gukwega n'abana b'abantu nabo bakwega bivuga ati mukwega n'imburaga, kubera ingufu za bijya bijitu ni mashini bakoresha zahise zononikara. Ariko wa musore wacu Erimoti yahise ategeka abasirikare nabo bakoreshe imbinu ama ububasha ama uburyo nk'ubwo bijya bijitu binwe birakoresha nabyo nabo batangura gukwegesha umuriro. Ariko bya bijitu byahise bitangura kubatamwo ibiti byaka umuriro, ibiti byaka umuriro. Abasirikare barahuye n'umwako, barahuye n'intambara y'ibijitu, ibijitu byohereza ibiti byaka umuriro. Hano umwami yahise abwira Jack avuga ati umwana wanje raba umutware ahantu runaka. Uno mukobwa bahise bamurangira ahantu akayira kibanga ari buze gucamwa kugira ashobore kugenda gusaba ubufasha. Nabundi barabona buno bwami bwamaze gutekwa, ntabwo bushobora guhangana n'ano majitu ari bwonyine. No musore Jack yahise ajana n'umukobwa, ariko barimo baragenda imbere. Hari kintu babonye kirimo kirasitura kiva munsi y'ubutaka, kumbe ni gwa rugabo rw'imitwe ibiri waciye munsi. Wibuke gwaciye ntigwigeze rusha, wahise rubabona aho binyegeze rutangura kubirukansa. Wa musore Jack atangura kwirukankana n'umukobwa, ariko umukobwa wahise rumufata. Jack ahitaza kwadaka, kino kigabo gihita kiramufata kivuga ati rero ngoma ndakujye wa mwana w'umuntu we. Ariko Jack yahise akuramo yambuto y'igiharage ahita terera mu kanwa ya gwa rugabo yambuto y'igiharage yahise imera ihita iraruponda nkuko nawe urimo urabibona. Batwereka ibijitu byarabomoye byinjira ibwami, bisa nkaho bigomba byice abantu bose bari muri buno bwami kubera byamaze gufanikirwa, byamaze kuronka
inzira byamaze kubanesha byinjiye ibwami kugira bishobore kubagirira nabi, ariko vyataye ibikoresho vyabo bishira bitangura gufukama. Kumbe wa musore Jack yari yatoye ikamba ahitera bifukamika avuga ati mwabijitumwe nimusubire iwanyu. Iyi nkuru bagumye baza barayibwira n'umuryango wabo, baboneka wa Jack hamwe n'uwo mukobwa Isabelle baravyaranye ubwana. Filime yacu ibi irangiriye ngaha, biboneka ngo barabanye bavyarana ubwana, umwami nyimba yarabemereye nyimba bo baratorotse. Ivyo ni vya filime tunakubwira cyo ntibagiye kora subscribe, like na share kugira uzozo urironkera filime ziryoshe nkenizi. Nubona uburyo ubu ni muracikwa. Bye bye.